Reka tubashimire kandi inshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikira imbonesha kure yanyu JCTV. Turi ku wa gatanu igenekerezo rya 12 mu Nyonyo umwaka wa 2021, akaba ari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Jewe ngira ndabashikirize ni Nunzumwe Godefroid, nayo uri karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira neza akaba ari Mukisha David. Turabahaye ikaze. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba ari izi zikurikira: itangwa ry'umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba mu isoko ya Kabezi watumye urudandazwa rutera imbere. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Umugambi wo gukwiragiza umuyaga nkuba muri komine Busoni na Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo uriko uratera imbere, nanyene muraza kuyakurikirana muri ano makuru. Tubafitiye n'ayandi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Ukwayo. Igenekerezo rya 12 mu Nyonyo uko umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi wahariwe indwara y'umusonga, icyo bitwa mu rurimi rw'ifaransa Journée mondiale de la pneumonie. Indwara y'umusonga akaba ari indwara ifatira mu mahaha. Uyu munsi ukaba wemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS kuva ku igenekerezo rya 12 mu Nyonyo umwaka wa 2010. Hari mu ntumbero yo gukangurira abantu guhangana n'ikibazo c'amagara. Tukabamenyesha ko ibijanye nuko iyi ndwara byifashe mu Burundi biri mu makuru tuzobandanya tubatohoreza hanyuma. Itangwa ry'umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba mu isoko rya Kabezi watumye urudandazwa rutera imbere. Aho JCTV yashoboye kuzunguruka bashimira ingingo ya leta yo gukwiragiza umuyaga nkuba. Sibomana Ponsier aratubwira idonido. Itangwa ry'umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba mu isoko mu Kabezi watumye urudandazo rutera imbere. Aho twagendereye iyo soko twasanze abakanyisha amabarafu n'abandi bakuru urudandazo rutandukanye rufatiye ku muyaga nkuba biruhutsa. Aba twashoboye kuyaga barashimira ikigo kijejwe gutanga umuyaga nkuba hagati mu gihugu ABR kuba carabiyumviriye ko kikabaronsa umuyaga nkuba inyuma y'igihe kirekire batawufise. Ivyo navyo bikaba vyacumbagiza ibikorwa vyabo. Ndandariza ngamu isoko mu Gitaza kuje universite, naje ngaho mu isoko kudandaza mbona ABR yatuzaniye umuriro w'imishwara y'izuba. Ego izuba kuri je navuga ko ufite akamaro kanini kuko nararonse occupation nini ngaha mu isoko iwacu mu Gitaza. Abantu badandaza amabarafu bazizana bazikuye Bujumbura, abandi yo mu Kanyosha ngaba bavuye kuzizana. Ndavuga ati rero hata abandi babikora ntangure bavuye kuduha umuriro bandose chakora figo amadakora. Ubu rero amafaranga ntegerana. Umugambi wo gukwiragiza umuyaga nkuba muri komine Busoni na Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo uri kuratera imbere. Barashimira umugambi wa leta biciye mu kigo ABR kijejwe gutanga umuyaga nkuba hagati mu gihugu. Inkuru irambuye na Irankunda Nowe. Umugambi wo gukwiragiza umuyaga nkuba muri komine Busoni na Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo uri kuratera imbere. Aho twahagendera twasanze abakozi bishira hamwe Robiarac bariko bashinga ivyuma bitwara amatara bongera bashirako insinga. Tubamenyeshe ko ivyo bikorwa biriko bikorwa na ABR, ikigo kijejwe gutanga umuyaga nkuba hagati mu gihugu. Nkuko twavyiganiwe n'umuyobozi wa ABR, ico gikorwa kiriko gikorwa ku buryo bwatanzwe ni banki y'Abarabu ijejwe iterambere muri Afrika na OFIDE. Nino kuri no nkuru turangirije ko amakuru twabateguriye uno munsi. Tubashimira cyane twongera tubakengurukira hama twongera tubamenyesha ko JCTV ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Mu kuyitora ukandika akajambo JCTV naho utaha.